kuvugisha Stella numva icyo babwiye. Mbo Stella twaganiriye nawe ariko urabizi yuko ushaka kumenya ukuri ntiyumviriza umuntu nkarumviriza bose. Cyarashitse. Bisubire ko vyo ko barukuri. Yego. Aha tuvugana turi live turi kumwe na Stella ndetse turi muri kamera za Shali TV. Kuri kimamagare kuri kamera. Yadusavye neza yuko twoguhamagara kugira ngo agira icyo gusavye nubwo yo bimisegonda 30 uko amaze imisa kurondera nto muhitara. Ni Stella yatumye muja kuri kamera. Yes of course nitwe twamurondeye hamara tubwiye ati je ndifuza kumusaba ikintu kimwe Stella. Yagana we basi. Asabiki. Ni sawa. Sawa. Cyo nasaba nuko twosubitsa hamwe. Bifuza? Ko twosubitsa hamwe. Ukamumwaya twavuga. Umwanya wararenganye. Okay. Ariko icyo umuhora ni ikihe nimba atari banga. None ngire gute? Umva basamariya yiwo ko twese turi abantu turakosha no musika mbe umuhuza sivyo reka mbe mu kibanza cy'umumenyesha makuru mbe umuhuza kuko nanje biko baba ngaha sindabikunze twese dufise imitima turakunda kandi twese turahemuka. Nibikunda umviriza one day niteguye sorry nibikunda. Sa murakoze cyane. Nani kati ya wala jamwe ko serie? Katweze kikandi. Dusezere basi nani ngubuza gusezera gifise. Rakoze. Yesele bakunze muri hose nizera ko meze bye muri good muri muhunda marembe nanje my love mwarimo ndameze neza ko mudafitide yesa no musi mu kono kuravuga kacu kari hasi ndahantu kugira ngo ndabazane exclusive news kumusanze mu bize neza ko muri kino gihe banyita mutadebukirwa umwana agoma akora kugira ngo abagyohere abanezereze aho muri hose ndabasabye kwanza maze mugiye subscribe kuri Ashali TV ndababwiye ikintu ngenda bazane no musi guys murazi ko cyangwa mwanzani inkuru ziri kuri top kandi inkuru ziri mu kuri kugira ngo tujane twizerana twese mu mazi minsi mwibona hirya ndibaza kumbuga ngo rukarabumenye z'abantu babiri bari mu rukundo ikiringo kirekire ariko bitariko biragenda neza muri kino gihe twaribonye ko ari love promoter turabibona n'ahandi ku zindi mbuga nyinshi zitandukanye ndavuga ati why not Elma Love mwari muntu agenda kubazanira exclusive news nabo sabandi ni shuterana na Stella bamaze imisi badahuza ndetse badashana ugwaka mu rukundo rwabo inyuma y'imyaka 6 bakundana ndetse n'amakuru ansumira ebana hari yageze yuko bagera mu bintu byiza ariko baza baracanyemo ndetse icuka si ciza nturamenye impamvu tugiye kubimenya no musa rero no musindi kumwe na Stella namuronde arambye anti nsanga ahantu runaka ndamusangaho niho ndi nanje ndindire ko azagira ngo tuyage 2 cyangwa 3 ndabatohoreze indani ko nabwiye neza yuko tumurindire Stella kugira ngo aze tuyage ndetse ndabona ashize Stella nawe uri kushana YouTube Meze neza reko. Ndamukice nk'abakobwa ko ndamusa neza. Meze neza reko. Ego ndashima Imana. Oniriwe boneza nyene bukebuke. Ego. Ndabona umenga no musi nakamurare karahari. Biravana. Ipfana na muti umuntu abarimwo simisese umuntu abwirizwa kwa maryohewe. Ese no musi wagiye ku ishuri. Just nyikiga. Yagiye ashure ryanyu irimo y'umuziki. Ibo y'umuziki. Bon nige y'umuziki na yani turatangwa zotangwa rosi November muzosubira gutangwa. Yego. Uno musi uri mudukira waneze kugira ngo tumenye wo tuko turagana no musi muduki tumusanze muduki uko turazi twamusanze mu rugo. Bon. Sindi simuhira. Bon ni juste naje kuramutsa umugenzi. Kwa mama telefone mumbwira ko munkeneye ko hari kiganiro taba dukorana kubijanye n'ibimaze iminsi nuko ntamenye vyari rero nice tubana navyati ni muze ngaha anya kugira ngo tuvugane yego Yes abako badukurikirana benshi barabizi barabikurikiranye cyane hirya no hino kumbuga ngo rukana bumenye barabibona yuko couple yawe warusanzwe urimo n'umugenzi wawe canke sinzi wo mu vyumva kumwe yuko bitari kiragenda neza
sivyo turavuga ati reka twe twashike exclusive interview tuyikorane nawe ubwa mbere tureke kureka inyandiko tubona hirya no hino tuze kugira ngo tumenye ukuri aho kuri sivyo ndakeka ndibaza ko iki nico kiganiro ca mbere utangiye kubikorera ko naco impamvu yatumye tuvuga ati reka tuhishikire twebwe ku njuro ya mbere tumenye ivyo ari byo ariko dushaka guhera hasi uri umubano wawe we n'umukunzi wawe wari umeze gute? Bon umubano wanje n'umukunzi wanje umukunzi wanje benshi baramuzi asanzwe ari n'umuririmbyi asanzwe ari we directeur général w'ishuri ya école technique vocale. Donc urukundo rwacu benshi bari baruzi rwari rugeze kure n'umuryango wari uruzi. Donc twako twari tumaranye imyaka 6 urumva byari bya bindi abantu batubona nk'aba frères et sœurs bavuga ati abage abantu urumva aho umwe ari ni wundi abari rero urumva bon nkuko byashitse naje narabyakiriye kuko nyene abandi bavyakiriye bon babibonye nubwo jewe urumva ko ari bari jewe biraba sinashaka kubyakira neza justement. Ego urukundo rw'imyaka 6 benshi tuvyumva mu filme tukabara kuri telenovela tukavuga ati réellement ntibibaho niho kuna n'umuntu siza mutaranatwarana mutaranavyarana sivyo ariko mwebwe ibanga mwakoreje kugira ngo mugere muri no myaka yose gaririye kuko ndazi mwaciye muri vyinshi peut-être mwarigeze guhemukirwa cyane mugahemukirana ariko mukabandanya urukundo no musi biheze ikibihejeje ni ikihe ibanga mwakoreje iyo myaka yose gaririye? Navuga ko nta muhinga w'urukundo abaho nta bangano bwa twarakoresheje juste ko Imana nyene yiguhuje n'umuntu mugahuza bawumva kunezerewe no kugumana nawe nkakujye uvuga ati umugabo n'umugore baramarana imyaka yose gushika batandukanijwe n'urupfu. Donc ni nko kuba wumva yuko umuntu murahuza muza muri byose nta banga bawumva wokoresha kuko urumva nta definition y'urukundo n'urukundo. Uno musi uramba bare ndaza gukora ku mutima wawe gatoyi nshake kumenya ibintu bikuru mari mumaze gushika ko muri relation yanyu nibihe evyo babigiye gufa eske kuba ari uno musi yitwa umu ex wawe canke aracyari umukunzi wawe ntibiraja official? Bon ivyo kuvuga ko ari umu ex canke kisindagira cyo ndabivuze ko kirekire kuko urumva bon ndacyafise umwanya wo gutegura umutima wanje kuko urumva ikintu kije giturumbuka tari kintu ba wateguye nikiba cyoroshe kwakira. Donc nikiba cyoroshe kuvuga ngo ugira ugishire mu mutima. Rero kimwe no vuga nuko be warambaje gute ibintu bikuru mwaheze ko imyaka yose navuga yuko ni byinshi cyane kuko ni wahagarariye ibikorwa byanje yari manager wanje urumva ibikorwa byanje urumva byinshi byari bimaze gutera imbere nari ngeze ku ndirimbo zine zose urumva yadufisemo uruhara runini cyane kuko urumva sinashaka kuja muri studio tutari kumwe kuko urumva niwe yakora byose arrangement ibiki. Donc urumva navuga yuko namaze gushika ku bintu binini cyane ishuri ryari rigeze kure. Bon navuga ko urumva biragoye kwishura. Oya ntacyo ntuyumvire birebire ariko turashaka guha umuco bariko baradukurikirana ndetse n'abakurikiranye zirya nkuru kwa Rick Love Promoter ndetse n'abandi ba promoter bagiye bandikiye inkuru kugira ngo tumenye umuco neza indani sivyo twinjire mu mizi nimba atari banga yabikubwiye ari mwijoro canke hari ku mutagi gihe akubwiye ati je nawe bihere ese yabikubwiye mu buryo ubuhe? Sinabigarukako turashaka yo kuduha umuco turakwingira cyo cyane igihugu dukora bene hari ibintu bigoye kuvuga kuko nk'uvuze ngo yabimbwiye kurumva shagoye yango ni story turi muri story two turatera story tumenye ingene story yagenze ko arabize ko hariho benshi babakunda bakurikirana kapo yanyu ndetse ikababera n'umuco kugira ngo bavuge ati nanje ndifuza ko couple yanje yomera nk'iyanakana naka sivyo sasa ifo ko bamenya réellement icaba icarico. Bon novuga yuko bamaze bafatire ku byo bamaze kubona ku ma statut canke aba journaliste banditse hama baba barafata kuri bigenye n'ibisigaye hari ibintu bigoye kwishura hari ibintu bigoye kuvuga bivanye na situation umuntu abarimo itabimeze neza donc asanga plus uvuga ikintu plus uri kurababara de plus donc vomye kubihora kugira ngo kingire umutima wawe ivyo nta birebire no kivugako yagukatiye gute Zinacho nabivuga ko frame. Please Stella
umve frem shutera na Stella mugasha mwaho kana frem urumva ngene n'amazina yanyu yarajanye ivyo mwibariza ati wamukatiye gute canke ko ariko wamukatiye komsawe nyene niwe bivugako ariko ko inkuru kuyararaza ku mbuga ngo rukanabumenye hirya no hino bakakuvuga bakavuga neza yuko peut-être ari wowe ufise ikibazo yuko ari wowe waramuhemukiye ko umuntu ari nzaza kukwitanga peut-être abajanye signification yiwiwe kugira ngo aboneke ari yuko ari mwiza niyo mpamvu twavuze ati dushaka inkuru kugira ngo twumve neza entre yawe nawe ninde ari mukuri ninde yatanze insiguro ibereye za ikintu cyamwatse ko cyane kubera ko si just abikunda donature urabona ko namba ni muri situation itameze neza simba nkunda ko umuntu amenya vie privée yanje ikintu cyambere umva cyarambabaje cyane kandi cyarankoze ko kubona yashoye gufata ibintu akabipublia kuri statut ilifare ko kwanza hagati yacu tumanza kubivugana tumanza kugira icyo tubivuganye ko nyimba ari donc sishakwirandira ko mugabo ubwiwe twari kumanza tukabivugana mugabo ikintu cyangiye kunangaza kandi cyambabaje nagenda bibona ku ma réseaux sociaux ngenda kubibona ku ma Facebook abantu benshi baranyandikira babimbaza ku buryo byanangoye no kugira icyo ndabyishuye ko kubera ko navuga ati koma donc naho biheze ntivyari bikenewe ko abishira ku ma réseaux sociaux ngo ntivyari bikenewe ko abishira kuri statut kubera ikijewe nta atakintu kimwe ndashirako ni kuvuga ko je bitandaba cyangwa je bitambabaje nta kintu kimwe nigeze shirako n'ubu onye statut yanje nta kintu de grave kihari ahubwo abantu batangazwa no kunyandikira bambaza ati bino bintu nibiki nitiko turabitahura rero kiri mu bintu vyambabaje cyane kandi vyankoze ko ntiyari kuvyifata mu kurya ntiyari kugaragaza umubaro nka kurya yari ilfare ko hagarara nk'umugabo nawe akihangana je nije nari kubivuga mugani we yabaye uwa mbere wo kubivuga kiya kintu nicyangoye neza yes birababaje cyane uvyumvirije birateye n'agahinda plus de 6 ans muri mu rukundo ariko kandi niyo mpamvu navuze ati dushaka kumenya yabikubwiye mu buhe buryo kuko ntivyari ngombwa ko bijya kuri réseaux sociaux byari guhera hagati yanyu ariko nimba ari nzabishira kuri réseaux sociaux bisigwa ko ariho kundi kuntu mwabigiyemwo inbox wanyu ntibigende neza ko yabimbwiye urumva sino bivuga arafise twari dufite uko tuganira rero sindi hano kugira ngo mena amabanga ariko ndi hano kugira ngo garagaze ibimaze imisi biriko biravugwa ngira abakunzi banje ko biriko birambabaza kandi ko bitariko birangwa neza ko biri kose ntabwo biriko birangwa neza muri kino gihe novuga ko abantu benshi bariko baranyandika sindi ko ndabishura kuko ntabwo meze neza ruari urukundo rw'akarorero hirya no hino nuko ariko baradukurikirana mumaze siza bisigura ko no mu muryango baba babazi mumuzwe mu muryango biko hariko havugwa amaki nyuma yo kumva yuko wowe n'umugenzi wawe mutakiri kumwe mu rukundo ndetse bari bazi ko peut-être muko murategura ibindi byinshi birebire muryango waje nuragira icyo bivuzeko mugabo nibaza ko nibashaka kubimenya bazoga icyo babimbwiye ko Paul mu manaki na kimwe baravuga bisigura ko takimura urababwira nawe wanje gucereza nakira kimwe ndagira icyo ndabivuze ko mu muryango kuko ntukavuga ikintu babaye kandi ukavuga ikintu ryohewe donc ikintu cyose manzurindira umwanya amukivuga umutima wawe utuje kuva akukatiye sivyo kuva shutera akukatiye biramaze gushuka muhamagara akamubwira ati ndashaka ko umwana tuganire narabikoze kuko nari nshaka kumenya impamvu yabikoze kurya donc narabikoze mugabo ntibyagenze neza ntiyakwitavye canke byagenze ndavuga ati ntibyagenze neza ariko bon ndavuga ko umenga na kintu kinini no kwishura uno munsi wo guhuza na shutela sivyo akaguha umwanya nko kwamurondeye keshi kugira ngo mwicarane muyahage ukamubura uwo kuguha amahirwe yo guhura nawe cyangwa kuganira nawe n'ikihe kintu cya mbere wamubwira ikintu cya mbere bana mubwira nuko
twasubiza hamwe. Yes, bakunzi ba Shali TV ni Elma Love Mwarimu. Uno musi ndipfuza kuba umuhuza, uno musi ndipfuza yuko mbona abantu bafitanye amatati arangira bagatwenga. Jengire nkora ikintu kimwe uno musi ku ncuro ya mbere shutira sinigera mvugana nawe. Ariko guys, je ndashaka yuko ndamuhamagara kugira ngo numve nawe icabivugako nkuko yabimbwiye ati jewe ico mama yiko kugira ngo ndamuganirize nkamubwira amajambo abiri no musaba yuko twogira twobiyaga kugira ngo birangire. Guys, shushu ngenda murondere sivyo urabinyemereye tumushire live mu kiganiro Gese bakunzi ba Shali TV reka nkora akantu no munsi kugira ngo muze mu mbere icabona ntimuze muvuge ngo Malove no mwana mubi yagize gute je nkeneye kuronka umuco Yesu numviriza umuntu ni zereza na sisandisi sisandisi guys bona kwita umenga nibigo sicyaroshe ariko uri mbirutano musabaye Allo amahoro Allo amahoro cyane mboni Elma Love Mwarimu muganira kuva kuri Shali TV ni Elma Love Mwarimu kuva kuri Shali TV muganira. Allo Oui guys ni so netso kazi nikubari ariko reka ngerageze kandi pam bamubisa kaje yo naruka kumbesha ngai aramaze gusubira kurengera akavuye Yes bakunzi ba Shali TV nimurambirwa je nkora nditonda sinihuta nditonda kugira ngo ndabahereze inkuru zitioroye fresh twumvise ivyo abiyaga ko Stella reka turondere shutera nawe twumve ivyo sivyo twumve nayo abiyaga ariko rero telefone iramaranye cameraman nazime yako akureta simu aya salamu umeze neza uvugana nande ni Elma Love Mwarimu muganira journalist wa Shali TV ni sawa ego mumbare kwa ndabagoye mfasha kandi kugira ngo ndabavugishe nk'iminota nk'ibiri basi mwifuza iki rero muri make hari inkuru zimaze imisi zitembera hirya no hino ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse n'abantu basanzwe bakurikirana cyane ego twavuze cyeka ntidukoresha ivyanditse ka twumvirize mu ijwi ryanye nevyo ukuri aho guhagaze. Okay mwagerageje kuvugisha Stella muri icyo babwiye Stella twaganiriye nawe ariko urabizi yuko ushaka kumenya ukuri ntiyumviriza umuntu mwarumviriza bose cyarashitse bisubira ko vyo ko barukuri ego aha tuvugana turi live turi kumwe na Stella ndetse turi muri kamera za Shali TV kuri kimamagare kuri kamera yadusavye neza yuko twoguhamagara kugira ngo agira cyagusavye nubwo yo bimisegonda 30 ko amaze imisa kurondera nto muhitara Stella yatumye muja kuri kamera yes of course nitwe twamurondeye hamara tubya ati je ndivuza kumusaba ikintu kimwe Stella yaga nawe basi asabiki Ni sawa sawa
icyo nasaba nuko twosubiza hamwe bifuza ko twosubiza hamwe ukama umwanya twavuga umwanya wararenganye. okay ariko icyo umuhora ni ikihe nimba atari banga arabizi wenyine arabizi just nivugira ngaho navuze ko muri kuri kamera arabizi nawe nyine arabizi kandi arazi ko byambabaje cyane. Stella akandi kantu kamima bamusaba ko barakaye petetira ko wumva ko wamutekerera imbere y'abakunzi bakora nuko novuga ko nubwo dashaka ko tuvugana kunda basi Okay akoze sasa kaka manake ndo namalizia hapa yani wewe hauna hata huruma mwenzako ashakomba msamaha sana. Arabizi icyo twavuye arabizi ko najye byambabaje mbabarire cyane ariko arakarariya cyane vraiment Stella none ngire gute umva basamariya yiwo ko twese turi abantu turakosha no musika mbe umuhuza sivyo reka mbe mu kibanza cy'umumenyesha makuru mbe umuhuza ko nanje biko baba ngaha sindabikunze twese dufise imitima turakunda kandi twese turahemuka ntibikunda umviriza one day niteguye sorry ntibikunda sa murakoze cyane nani kati ya Ararize amiko serie yes cameraman asante kuniazima simu yako akira. Yes bakunzi ba Ararize TV ndibaza mwumvise issue twahawe na Shutela ndetse n'ivyo bayaze mwavyumvise mwumvise how much bibabaje sister pole sana sister pole please yachudira sivyo bibaho none numu ex wawe wa mbere ubanye nawe icyambere ariko twe nk'abatwe gusa twifite aba ex barenga igihumbi yani ivu kitumiza tunagende kweri kabera bane sasa ikanda gusa iki sivyo reka tumalize basi kipindi kamera macha acha wasimalize kipindi ariko kandi ndagusamba barire acha kulia katweze kiganiro dusezere basi nani ngubuza gusezera ugifise urakoze. Yes bakunzi ba Ararize TV ndibaza mwumvise ngene ibintu bimeze mwumvise ngene inkuru yose iri kiragenda ariko kandi ndababwiye neza ko tubakunda tunababwiye neza ko tubabaye. This is love ubundi buzima bw'urukundo tugiye tubamwo butandukanye hirya no hino amajambo twishuwe na Shutera mwayumvise ndetse yanadukopiye ko telefone tukiriko turayaga ariko kandi ndababwire neza yuko umwe wese afise gutanga ishimviro cyo kuri kino kintu ariko tunamuhoza sister wacu ku urukundo niko rumeze urukundo rurababaza ariko kandi byose ni mu mutwe byose ni mu mutima bigira umwanya peut-être bizohera sister bizogenda neza turabakunda cyane ariko ndababwiye neza ko Jesse nzosubira ndamurondera ujya mutipe uno munsi ndamuganirije kuri phone but next day nzomurondera twicarane tuyage nk'abahungu ndetse nk'abantu bakoze kugira ngo tubirangize yari El Malove mwarimu behind the camera yari Da Silva ndabakunda cyane.